iki kidumba dumba muona ha iki ndahiguze amadolari 17. Ego nukuvuga umwana n'akawaida umaziki kuko ugwa amadolari atari make. Ibaze ngaho ngiye umaje kugiteka amadolari 17 kandi aho rero ntuteka ivyo byose ngomba ndabite ako kindana ako nyina ako kantu kindani ako niko kaguzwa amadolari 17. Okay, yes, reka ndabaramutse ndabifuza kugira amahoro magara meza n'amafaranga. Uno munsi heraho wivuge kivyiza wiyatureka ivyiza utunga ndabi gutunga bindimwo gutera imbere ndabibereye. Yeah. Ibyo tugiye kuvuga ngako mbore ucubyumva neza cyane. Ego. Uno munsi gadushike muri leta zunze ubumwe za Amerika bagenzi. Utu video sinzi ko nawe muba mutagumye mubona dusirikira. Uno murundi kazi ari muri Amerika. Bagenzi burya kume tuvuga duti hari byinshi bidukikije tutaba tuzi ko amahigwe. Hari no bayamaze ngano ikirundo nagoye no kuvugira ngira ku mugaragaro. Ngo utaza umuti awugira iki? Voilà, awugira uko nyene wiyumvire. Rero no kuvuga ko hari ibintu byinshi bidukikuje hanze bikenewe. Hari ibihugu byinshi bikenewemwo ubimenye woca wumiwe. Hari byinshi ngaha twe ubwacu duta najane zano ndavuga nti umwana na w'igitoke mwese murawuzi hama nijya ntimatima y'igitumbutumbu c'igitoke nayo murayizi wari munsi bijye kora amafaranga akomeye cyane uno munsi reka mu nkuni mvuge ku mwana ana ku kamaro kawo uraribwa cyane abandi barondiramye numva bavuga bati sinza twamitumbi tubiganira bati ariko ivyo twe tubihinga tubihinga ko tutazi ivyo ari byo hari umwigisha yanyigishije nawe yigeze kuyibura avuga ati rega ibi bigori twe twotsa tabandi bobo tijaho nahora ati babigaburira inka yemwe ndavuye kugura ikidumba dumba ngiye gute ngiki murakibona kumbe babigurisha ku pound 1 pound for $4 ipound rimwe na madolari 4. Iki kidumba dumba muona ha iki ndahiguze amadolari 17. Iki murakibona ndahiguze amadolari 17 iki kidumba dumba muona je nakubwira ibintu byoherera ngaha Burundi bwacu Burundi buhire murabona ko mu Burundi dutunze turatunze iboro mu Burundi turabatunze ariko mana dutunze ibintu by'amafaranga ico kintu ico dumba ico giti c'igitoki ndakiguza amadolari 17 aho mudemo ngaho yariko arapima amapaundi arimwo kugira ngo arabe ipaundi rimwe na madolari 4 cyose ndakiguza amadolari 17 murumva ubwo butunze dufise mu Burundi guys aho nari muri processing zo guteka ikidumba cyanje jewe barangwaye gripe jene ijwe numva ryarahindutse rero ico kidumba murabona aho ngomba ndagiteke je nababwiye ko ndumushigwa rimenetse jewe mbonye ikintu mu Burundi duta hama abandi bakabijya nzohora ndabereka ukuntu dutiboro dufata tugatimari kumba abandi nabo bariko baradandaza ngaho bariko baraca amahera ibaze nk'ico kintu nakiguza amadolari 17 nkotarika ca kintu cyose umutumba wose w'igiti c'igitoka kawushikana ngaho mva yoronka amadolari angahe cyaravuze nti mbega man ntangura iyo business yo kuzara ibidumba vy'ibitoke ariko sha nivyo cyangwa biragoye mborubenga business zo kuzana ino n'ingorane rero ibaze ngaho ngiye umaje kugiteka amadolari 17 kandi aho rero ntuteka ivyo byose ngomba ndabite ako kindana ako nyina ako kantu kindani ako niko kaguzwa amadolari 17 ariko mu gupima ntibapima kindani gusa bapimana n'ivyo bishishwa vy'inyuma urabigurana uja kubita wabiguze hari abandi bantu bazi guca amahera kabiri. Ego nukuvuga umwana n'akawaida umaziki kuko ugwa amadolari atari make alimentation hajya usanga ibifungurwa bidandarizwa mu magasin donc c'est pas mu magasin non ama alimentation kuri usanga imboga nyinshi zitonza amashu ibiraya ibiharage kwa nibiki n'imyana n'ibitoki rimwo ariko kandi rwanda imyana nariho
nabije bitumutumbu benshi mucamo bikatagura ngo ibi bizoba amase abafise ibitungwa atereka tubihinga bijya ku magara y'abantu birakenewe cyane mugabo rero no munsi mu nkundi reka mugiye ku mwana kuko nkibona uyu murundi kazi ariko aravuga ku kintu kijyanye n'umwana niyo ati none ko ku mwana kana ugiye kubushakashatsi no munsi ni ivyo ngiye kubasomera rero icambere umwana okay ndaza kubabwira ibiwugize n'igituma umuntu yo ujya no kuntutigwa kuko antuka urakata uzona pime gatoya ushye ku rurimi wumviriza urakata umwana urimo intungamubiri nyinshi rero ndavuga reka mere ko cyitwa fibre urimo fibre nyinshi fibre nazo zirafasha munuze zirafasha bintu bibiri icambere digestion nziza mu nda icagabiri uragabanya ibinure donc muri make urafasha abantu bavyibushe subira hasi gupunguza umubiri abantu benshi nzi bahora amajimu niki idonga ngo umubiri ukura tugora niki byinshi ariko umwana w'igitoki urabibafasha kandi buryo no mwana urimo amavitamine akomeye urimo A ukabamo C ukabamo na B6 mbega donc izi vitamine zibiri nako zitatu A C na B6 zifasha iki izo mu mubiri w'umuntu ziha ubudahangagwa umubiri bigatuma umubiri wirinda ingwara harimo kandi na potassium potassium nayo iragerageza gufasha umutima gutera neza ni ukanafasha imitsi kuzibuka no kurungika amaraso ku rugero rubereye hariyo antioxidant nayo ni kindi kimwe novuga nk'ibi gifasha nayo nyene umubiri kugira ubwirinzi buhagije muri make bimwe bavuga ngo gukomeza abasoda hariho kandi ico bita fer canke iron nayo ifasha amaraso muri make urumva yuko ifasha ibijanye na digestion abanyarwanda bongira bavyita igorora kwa ego igafasha kandi kuri babantu bafise ibibazo bijanye n'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso za hypertension barakeneye kujya umwana w'igitoki bikongera bikagabanya ibiro byinshi ku bantu bavyibusha kuko ivyo ntibikomakomeye woco bibaza ati none kubera iki bijya bihugu bikomakomeye ari byo tubibonamo ayi wacu iske ko utabimenye ofete umwana ku bihugu vya Aziya hariho aho bawujya bawuteka mu biharage nk'izindi nya zose ikijanye n'ukuntu utegwa naco ndaza kukigaruka ariko ku bihugu biteye imbere nka za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibihugu by'Uburaya Canada n'ahandi no kuvuga ibifungurwa biri naturel bigenda bigabanuka cyane ku buryo niyo bisanze ahantu biba bizimvye ibintu usanga biriko biragwira ni ibintu bica mu nganda byinshi rero uzasanga nta originalite bigisigaranye nico bituma benshi bibatera kuvyibuha donc iyo utomere ibintu biri naturel navyo biba bizimvye ubu rero kano kanya abantu bariko barabona ati turihutira ibivyo mu nganda kuko biryoshe kumure kandi biboneka n'ingoga ariko tukwiye kwibuka ivyo bihugu nyene bimeze gutyo navyo bihugu bifise abantu benshi bagwaye za kanseri bityo rero abantu biyumvira bimagina bariko bagenda bagaruka ku vyo kurya biri naturel ivyo kurya kama bidaciye mu nganda hari burya n'ibihugu byinshi by'Ibinyafrika bisanzwe bishora ivyo kurya biri kama muri bya bihugu kandi birazimvye muzorondera amasoko kabisa ego ikindi abantu donc bari muri ivyo bihugu urumva ko bagenda bashira uno munsi nabinguvu mu kurondera ivyo kurya biri naturel kubera ko bisanzwe nivyo bizigama amagara kandi bigayaha ubudahangagwa kumwe twabivuga ego umwana nare mbega hagereyo uratekwa
ntiba bose barawuteka. Ukuwuteka akenshi na kenshi barashobora kuwutekana n'ibitunguru, ndavuga bijya bitunguru vyera hanini, ariko bikagenda gute? En fait kugira ngo uze kuronka ibyo kurya vyiza canke uwo mwana nuze kurya uryoshe, ni uwo mwana nushobora kuwutekana na bijya bitunguru avuze bijya vyera, umwe n'uwogira ibitukura yo navyo bikoresha, mugabo hanini ibitunguru bizwi ko bitekeshwa n'ibijya vyera onyobla, hama kaba ugakoresha n'amavuta makeya, ndavuga amamesa kandi birakunda, amakoto navyo byose birakunda, nakunyu rero katari kenshi. Kongeramo inyanya cyangwa itomati, inyanya abavuga inyanya abavuga itomati, okay. Ariko itomati baravuga ngo hari igihe bitaba biri ngombwa cyane, mugabo by'ukuri udashizemo umunyu njye nibaze ngo ugonda kabisa, niho ushobora. Baca babikora gute rero? En fait umwana urabona ko kiba ari kinini, ucufata ugahimbagura uduparti duto duto, uduce duto duto, utwo ucubanza ugashira mu mazi, donc amazi ashusha, ukamaza iminota nk'icumi, bica bituma ayo mazi donc urumva wari wabanje kuyateka ashuharabira, mucura kata twa dupande duto duto tw'umwana ushirayo, bica bituma umaze iminota 10 biroroha, biroroha cyane. Hama niho rero ushatse ushiramo amavuta cyangwa uko ushatse ugakura ukamera nk'ukaranga mu mavuta, hama ukongeramo akunyu na za tomati zawe, ico gihe uza kurya ibintu biryoshe cyane. Aha, umwana bashobora kuwukoza rero kandi umuceri, bashobora kuwukoza ubugari, ugasanga vraiment nico kurya kimeze nk'imboga kandi kiryoshe cyane. Urabona sinzi ko murawugozora murayo iyo terme kugozora, sinzi ko muvyumva, ugatonora kije gishishwa kimwe, haba hariko kindi en fait ariko amakushe n'amakushe kubamenyereye urumi rw'igifaransa. Urumva rero bijya ubitemaguye urumva ko byo bari nk'imboga. Yego, ndavuze ko ushobora kubikoza umuceri cyangwa ibiharage, nako umuceri cyangwa ubugari. Umwana kandi ushobora kuwutekana n'ibiharage, no kuri hoho izo bari indya irimo proteine nyinshi cyane. Uti ivyo bice bikorwa gute rero? Donc urabaza ugateka ibiharage bihiye, mugani w'abarango hageze kugereka ko inkozo kumbure, dufate nk'abaje bakunda guteka nk'ibiharage karenza ko nk'ibiraya canke amateke cyangwa imyumbati cyangwa ibindi. Rero no ngaha urateka ibiharage haye bihiye, ugaca ufata wa mwana no kwabaza kushira mu mazi ashushe, ugashira makunyu gake, nawe nyine ukamaze iminota 10 uracukura rego gushira muri bya biharage. En fait ivyo bifashe kubanza kushira mu ntuze ya mu mazi ashushe, bikuramo kwagukata, kwagukata. Ndiko ndavuga ibi hari abantu bashaka kwibaza ati koko burya umwana nakukata gose yoribwa. Bagenzi burya ikintu giteye ubwoba ari kibisi nk'iteke, iteke yateye ubwoba gusumba, ariko naryo yaribwa. Aho no gushimira abasokuru bacu bakoze ibishoboka byose bagakora ubushakashatsi bw'ivyo twokwiga kurya. No munsi turagiteke iteke yaba litaye tutavutse dusanga riribwa, ngira ngo vyogorana ko turifungura ko leta ubwoba. Rero ufashe uwo mwana na ugacusha mu biharage bigashana, ushatse ugakaranga, ushatse ugashiramo amavuta icyarimwe, ariko ntibibagira gushiramo ibitunguru. Tujuru igitunguru n'ikintu guma kigaruka, yego nakunyu kano akunyura gatekana. Nukuri iri funguro umugani w'abahinga, donc abo bita ba nutritionniste, so usanga ari indya ryoshe ikomeye. Kandi umwana nawe urashobora kuwutekana n'inyama,
kandi bashaka ngo ibi byo biranakundwa mu bihugu bya Aziya, ndavuga nka za Philippines, za Thailand, umuntu uze mu Buyapani, nk'Abayapani ngira muzange mubizi yuko bona abantu bakora ibintu biri naturel cyane kandi bararamba gose. Umwana bari abore baratekana n'inyama kabisa ugasanga ibintu meze neza cyane. Naho nyene kutekana n'inyama urabanza ugakata twa duce duto ukabanza ugacushira mu mazi akavamwo kwa gukata muri rero nabaza kuvyita umururazi niki, hama ugahavuga cuteka mu nyama zawe ukatiramo vya bitunguru ni tomati. Ico gihe ushatse kandi n'ibirungo urabishiramo, umugabo ntushiremo vyinshi kubera umwana hano. Nukuri kirungezo buri ifunguro rikomeye cyane. Byo novuga ngira nko kugabanga ku batabizi kubijanye n'ico camwa citi camwa. Imbere yo guteka umwana hano ni vyiza kubanza kuwushira mu mazi ashushe kamarazamo umwanya utari muto, donc navuga nk'iminota nka 10 gucyonye ko washizemo nakunyu gatuma kujya ujya mu rurazi cyangwa ukata bivamo. Urumva ibyo ni bimwe mu byo nobabwira kubijanye n'umwana hana w'igitoke. Ikindi giye ko mure ijya ntimatima y'igitoke nzobabwira nayo uko bigenda, kuko naco ni kimwe mu bintu bidandazwa kandi bigira bikomeye muri ibyo bihugu. Umuntu akibaza ati none twebwe muri bino bihugu byacu ko dufise byinshi, eske bijya so twatubikeneye gusoma? Ibyo ni kigwa naco nzobakorera kandi birashoboka cyane. Ndababwira aho fete kibigize buri kintu cyose tugikora kubera akamaro kacu, kandi kubera ikintu utarakigira uguma wibaza ngo kirabishe. Donc nta makuru gihugu gifise ko nyene niko bimeze. Oui, rero sinzi reka ngena gato ndabachallenginze ku kintu kijanye na igitoke. Igitoke ni cyamo, urabona ushatse urakijya umuwi ukaburiye icyamo, ushatse uragiteka ukaburiye ntanga nguvu. None byo kuri igitoke wo gushira mu hemugwi w'ivyamwa w'intanga nguvu gishira. So nuko rero reka naho butaha, ariko kandi ndabibutse yuko ushobora